reka gucera iryo reka ntibatinya bariko baravuga ngo barindiye ngo umuntu hafe ngo niyamara kufa bishe umuntu ngo isengero ryota ry'ubugarwa rya Burundu Adventiste mu Burundi bayifute ngo azobone kushinga isengero ryabo ngira bazorita irindi zina. Iyo ni Busoro mu Rumonge Busoro twari tugiye gusenga ikiburirane kiratukubita amabuye gaba bizera bacu bakoromese rwose ko mubashengere mu dusengere no ngora reka gucera iryo reka gucera amabuye reka gucera amabuye wewe ntihagire utora ibuye reka ntihagire utora ibuye reka we nani reka gucera amabuye reka gucera amabuye reka mufate reka bandanya tera amabuye reka mufate mureka bandanya tera amabuye tera ayo mabuye mureke tora ibuye rero tora irindi buye murekure reka wenani murekure nimumureke tiryo buye hasi tora ibuye Aliteye ndibu Nasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu muri murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza sangwe ikaze mu makuru agizweho ariko aravuga cyane ijyane no mu gihugu c'u Burundi. Turaza kugaruka ku makuru arabana n'umutekano, inkuru zivurwa mu vya politike ndetse n'izindi zose ziba ziriko ziragaruka ko cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Makuru ariko aravurwa cyane nk'abangira tuyatangurire kuri yibarajyaguye mu ishengero ry'Abadventiste bo munsi w'indwi aho bateranye amabuye bapfa uburongozi, bikavurwa yuko harimwo bamwe bakomeretse kandi harimwo n'abavuga yuko bazokwica abandi. Ivyo turaza kubikurikira mu hano makuru mwidonido nk'uko amakuru adushikira avyerekana. Kumwe n'andi yose nakubwiye mu mfunyapfunyo arabana n'ivya politike n'umutekano muraza kubikurikira mwidonido ingingo imwe ukwayo. Niba tarafyonda kuri sabone womanuka musi y'ino video ukarabanti jambo subscribe ugafyonda ko ugiriye cyose dushize kwa inkuru urajuba mu bambere bashikirwa nazo n'amakuru tuba twatohorejwe n'umurwi w'abamenyesha makuru bakorera irya nino. Ayo makuru barayatohoza bakayaturungikira naje nkatunganya neza nkayagushikiriza. Sangwe ikaze rero wewe utwumviriza uri ngaha mu Burundi canke se muri mu bihugu vy'ababanyi namwe muri irya nino ku mikabane y'amakungu ya kure ndabaramukije n'abahakaze muri ano makuru. Reka no makuru tuyatangurire kwibara ryaguye mu ishengero ry'Abadventiste bo munsi w'indwi. Uko rero mubibuze no kugenda mu birabanga hamwireresi murabona ko ibara ryaguye. Amakuru rero adushikira arerekana neza yuko abantu 8 bo mu ishengero ry'Abadventiste bo munsi w'indwi basengera ku mutumba Murambi ho muri zone Buruhukiro muri commune Rumonge barayi mu gasho k'igipolisi mu Rumonge. Vyavuye kuki urongoye zone Buruhukiro akabamenyesha ko bikekwa ko bari kwisonga ry'imishamirano yadutse muri iryo shengero
mu gitondo co kuri uno wa gatandatu. Jean Nkurigenda akabasigura ko rero imigwi ibiri ipfa uburongozi mw'iryo shengero yateranye amabuye, abantu bane bakaba barakomeretse mu gipolisi mu Rumonge, bakaba bemeza ipfungwa ry'abo bantu bashikiriza ko rero bahagaritswe kumvo z'amatohoza. Umwe n'ayandi makuru yose ariko aravuga ijya nino twateguriwe n'umumenyesha makuru wacu akorera Bujumbura, nayo reka tuyakurikire mwido nido yayo. Nyuma yaho turaza tugaruka no ku bindi bipfurwa mu bisata bitandukanye. Amahoro iwacu, amahoro iwanyu, nk'uko biri mu rwandiko rw'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, ibikorwa byo guhimbaza isabukuru y'imyaka 2 y'ishirahamwe Alliance in Motion Global byari kuba kuri w'Imana igenekereza 17 Gitugutu umwaka wa 2021 byahagaritswe ngo ni mu gihe hariho muco ugikenewe gushigwa ahabona. Ngo ni mu gihe kandi iryo shirahamwe uruhande rumwe ryanditswe nk'iridaharanira inyungu, ku rundi ruhande nka sosiyete. Kuri wa gatandatu habaye ihuriro hagati y'abaserukira abayisilamu mu Burundi ndetse n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, aho hafatiwe ingingo y'uko bahawe ikiringo c'indwi 2 ngo bazobe batoye urongora umuryango w'abayisilamu mu Burundi Komibu, akaba ari kugira ibibazo bigwiriye mu muryango Komibu bitorega umuti. Kuri wa gatandatu umukuru w'igihugu c'u Burundi yifadikanije n'abanyagihugu b'Ikarusi mu birori vy'umunsi mpuzamakungu wahariwe gufungura neza. Mw'ijambo yashikirije yasavye abantu bafise imitahe gukorera mu gisata c'uburimyi, bagwiza imbuto zirobanuye, basahirize ikigo Izabu, kubera ko ico kigo conyene ntigishoboye kuronka imbuto zikwiye abarimyi bakeneye. Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano yafashe ingingo yuko ishirahamwe rirabi vy'amazi Régie communale itosubira gutoza amafaranga mu mihana. Ngo iyo ngingo ni komine yonyene ifise uburenganzira bwo gusanura inyubakwa ibicishije mu kigega kijejwe iterambere. Umushikiranganji w'amazi meza, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka Ibrahim Uwizeye mu gihe kashikiriza ivyaranguwe n'umushikiranganji arongoye mu gice ca mbere c'umwaka wa 2021 ushira 2022 yamenyesheje ko ibikorwa byo gukwiragiza amazi mu makartier mashasha yo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura ngo bigeze ku bice 75%, kandi ngo ivyigwa vyo kugwiza umuyaga nkuba uvuye ku mishwarara y'izuba mu bibanza 13 biriko birasozegwa. Kuri uyu wa kane buramatari w'intara ya Ngozi Epipode Baranyikwa ari kumwe nabo muri Coopération Suisse mu ntumbero yo gusubiza ku kivi amahinguriro yo muri komine Ngozi ritunganya ibigori, niyo muri komine Busiga no muri komine Kiremba barazigenduye. Mu ntara ya Rumonge, komine Rumonge, abantu 8 bo mw'ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi basengera ku mutumba Murambi muri zone Buruhukiro bari mu minwe y'igipolisi inyuma yo kwikekwa kuba ku isonga ry'imishamirano yadutse muri iryo shengero mu gitondo co kuri wa gatandatu, aho ngo hari imigwi 2 yari kipfa uburongozi bw'iryo shengero yateranye amabuye, abantu 4 barahakomerekera, bakaba bahagaritswe ku mvo z'amatohoza. Kuri wa gatanu umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarakoze urugendo i Musigati ku mbibe z'intara ya Muramvya, Kayanza na Bubanza, ariko hubaka urugomero rwa Mpanda. Ni mu gihe miliyaridi 54 arizo zari zatanzwe ku bategezwa kubaka urugomero k'umuyaga nkuba go kuri urwo ruzi Mpanda, ariko kuri ubu uwo mugambi warahagaze kandi amafaranga yose yarasohotse. Ivyo bubatse vyose vyatangwe no kubomagurika. Kuri ivyo yaciye atanga ikiringo c'indwi 2 ku mushikiranganji w'amasoko ntanganguvu, butare n'agataka
ngo akore icegeranyo c'ivyononekaye mu kurangura uwo mugambi wo kugwiza umuyagankuba. Rero umugambi ngo ntuzohagarara, ariko abariye ibiturire bazoyariha. Yamenyesheje kandi ko ahagaritse amashirahamwe CNM, CGC muri uwo mugambi wo kubaka ubwo rugomero. Ubuyobozi bwa kaminuza y'Uburundi bwaraye bushize ahabona urwandiko rugabisha abantu ko hariho abatekamitwe bari kubasaba amafaranga abantu babizeza kubafasha kuharonka akazi canke mu gice ca kabiri c'amashure ya kaminuza. Rero kaminuza y'Uburundi nta bantu icako mu gutanga ubuzi canke ibibanza. Kuri wa gatanu, Victor Ndabaniye arongoye urunani rw'amasendika y'abigisha Kosesona yashikirije ko amadeni y'uburaro arenga imiliyaridi 70 ariyo urwo runani arongoye rumaze gusabira abigisha. Inyuma yaho amaze imyaka 8 yitanga mu kujabutsa ibarabara abana biga kuri Ecofo Gasenyi ya mbere, Banyankirubusa Marc yaraye ashimiwe n'umumenyeshamakuru wa BTV Dushimirimana Eric, aho yakozwe ku mutima n'akazi akora, aca amushikiriza ingabire igizwe n'umutaka, ijire, ibirato, impuzu z'imvura hamwe n'ibahasha bazomuha ku kwezi mu kiringo c'amezi 5 hari kuri uyu wa 4. Ishirahamwe ry'ugwaruka Ishaka 2250 ifatikanije na UNFPA Burundi yatunganije ibikorwa bitandukanye bijanye n'inyigisho no guhanahana ivyiyumviro ku nyishu z'ibibazo bihanze isi muri iki kinjana ca 21 mu nyubakwa z'ishure ryitiriwe Mutima Mweranda. Abasanzwe bagira ubugenegene bwo kwivuga amazina hamwe n'ibikino bijanye n'ibibazo n'inyishu ku vyerekeye integuro y'imigambi y'iterambere rirama bari bahigereye kugira basusurutse abaraho. Mw'ijoro ryo kuri wa gatanu mu ntara c'Ibitoke, umwimvyi w'inzahabu yarishwe arashwe n'igipolisi gikorera ku ishirahamwe Tanganyika Mining muri komine Mabayi. Uwo yari umusuma, yari kumwe n'abandi bari baje kuri iryo shirahamwe kwiba ivu ririmwo inzahabu. Igipolisi kimaze kuhagera baciye biruka, gica kirarasa amasasu afata uwo yitavye Imana. Mu gihe umuryango wabuze usaba ko amatohoza yokorwa kubera ko ngo atari kumwica, ahubwo ngo bari kumufata agahanwa n'amategeko, Musitanteri wa komine Mabayi we asaba abanyagihugu gutungwa n'ivyo bafise. Intara ya Muyinga ifatikanije n'ishirahamwe Gride mu mugambi waryo GWP yatunganije ibiganiro vyo guhanahana ivyiyumviro hagati y'abakenyezi b'imboneza n'abakenyezi bari muri Nawe Nuze kuri uyu wa gatanu. Buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude Barutwanayo yaremeje ko Nawe Nuze yahinduye ubuzima bw'abakenyezi. Mw'ijambo yashikirije yasavye abagabo bataratahura neza ko umukenyezi yoba mu mboneza ko bokwihanura. Nayo abakenyezi ngo mu gihe baba bagiye mu nzego ngo ntiboca bagomba kuganza abo bubakanye. Nayo abakenyezi bavuze ko basanzwe bahura n'intambamyi zitari nke mu gihe baba bagombye guhaguruka ngo bitoze mu nzego zifata ingingo. Buramatari w'intara ya Muyinga yagiriye ko abahanura. Mu ntara ya Kirundo, komine Kirundo, kuri uyu wa gatanu hari umuryango w'abantu 7 ho ku mutumba Kireka wose wajanywe mu bitaro bikuru vya Kirundo hikezwe ko bahawe ishano mu bifungurwa bikozwe n'umuntu ataramenyekana. Musitanteri wa komine Kirundo Viateur Habimana yahamagariye abanyagihugu arongoye kwicungera kuko ivyo gutanga ishano
vyibonekeza cane muri iyo komine, kandi ngo amatohoza yamaze gutangura kugira ngo uwo yashatse gukora ako kabi kabishe ko kugandagura umuryango wose amenyekane. Dutandukire amakuru y'inkino. Turabire hamwe uko ihiganwa rya Primus League Burundi y'umwaka wa 2021 ushira 2022 uriko uragenda, aho kuri ubu batanguye indwi igira 8. Umunsi w'ejo wa gatanu igenekerezo ya 15 Gitugutu, Bujumbura City yanganije n'umugwi Aigle Noir kimwe ku kindi, nayo Kayanza United inganya na Royal FC ubusa ku bundi. Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 16 Gitugutu, Burundi Sport Dynamique yatsinze ibitsindo 2-1 Flambeau du Centre, naho Mamuru FC yatsinzwe na Musongati FC ibitsindo 2-1. Umugwi wa Puma mu Burundi waronse ikibanza ca gatatu mu migwi 20 yitabiriye ihiganwa ry'i Nairobi mu gihugu ca Kenya, yabaye kuva genekerezo ya 14 gushika genekerezo ya 16 Gitugutu uyu mwaka turimwo. Ni mu gihe u Rwanda n'Ubuganda vyari vyatumiwe vyasivye ku munota wa nyuma ku mvo za COVID-19. Mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma mwihiganwa ryitiriwe incungu yateguwe n'ikigo Pax Burundi fadikanije na Febabu, ku ruhande rw'abigeme Young Sisters yatsinze Regazere ku manota 62 kuri 50, aho bitegekanijwe ko urundi rukino w'igice ca kabiri gishiri ca nyuma ruza guhuza Gladiators na Messager Ngozi. Nayo ku ruhande rw'abahungu Dinamo yatsinze umugwi Kerne ku manota 78 kuri 71, aho urukino w'igice ca kabiri gishiri ca nyuma ruza guhuza umugwi w'Urunani na New Star. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza abagenzi banyu. Murakoze.